gukura ubwatsi rero ngo nugushimira canke gukengurukirwa kubwiriye neza mu gihe kandi iryo jambo ikigera ryijana ryonyene kuko bavuga ngo hariho no gukuza ubwatsi no kuvuga no guherekeza ndasabye mu nkuzu ubwatsi ni wa muntu ashobora kugufasha gukenguruka rero ivyo rero bavuga ko ku bwa mwigisha Denis Bukuru ndakunda kuvuga iyo nakuye ikintu bavuga ati abamera amatongo rero ataraga iyo senaka yipfuza kwimuka ngo aje kuba handi hantu bavuga ngo yigeruye yaraja gutata rero kwaba ari kugenzura iyo umuntu ashobora kuzokwimukira kagenda ahejeje rero niho haca hakurikira ico bitwa gufata ubwatsi navyo kwaba ari kumanika ubwatsi mu shorishori bw'igiti asanze muri iryo tongo kugira kumbure yerekane ko yafashe akarindira ko atayundi muntu azoza kumukuraho ama rero amaze gufata iryo tongo niho yarigora akarondera imibindi y'inzoga y'amasaka agatora n'abamuherekeza hamwe hari ryatongo yagomwa ngo basomye rero bagasubira agafata ijambo akamenyesha ko yagomye iryo tongo bose rero bashobora gukoma amashi kubera ivyo akoze ariko rero yacamanura bwa bwatsi akabuvanga n'ubwatsi bubisi kuko ngo carazira ngo nta utanga ubwatsi bwumye akabushikiriza akabwira ndakuye ubwatsi rero gukura ubwatsi ryaba ari jambo ryo gushima ko bamwakiriye mu kibano ico bitwa kwikeba ku basangwa kwaba rero ari ukwemera ko ushobora kuzorongora cyangwa ugashingiranamwo wowe nibuzanya abana ukemera ati je umwana wanje ndemeye ko azorongorwa namwe nanje ndemeye ko abana banje bazorongora iwanyu nivyo bitwa kwikeba ku basangwa hama rero hamaze kuba ikintu cyanyuma cerekana ko bamaze kwimuka ni kumenyerana n'abasangwa uko kumenyerana n'abasangwa rero ni gutangura kumara imanza nabo niba ari wagize urubanza rwabo rw'ivyiza cyangwa rw'ibibi ukahashika Kazoza FM, be your own boss.